saidi ya mama shaka kwideparasa chonyeneye nitike hama nkaza mauja nyitigi pupe ngo nta kintu ndabamariye je honyumva ndagusavye mama ubanya nka bimwe bibi ubamvuma mu maso ngo ndikibwana bakanyiti kijuju marira mu maso ndarira nka buruko ngira nta wewe nta dadi nta n'inshuti ngira njengira uramutuma yitike noza mama. Yop kwa kundi nyene abari bitatu canke Joel canke Romek niko bibemeze izina ni bitatu Joel canke yap nuko nyene ni Rinox TV niko tubikora. Rinox TV tuba dufise abantu bagiye batandukanye ku mpande zose zigiye zitandukanye nkuko muhora mubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Rero ubonaho n'ugwaruka tuguma tubatemberera abajene bafise impano zigiye zitandukanye bafise impano Eana sinzi uko no bivuga ariko muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuyu mujene turi kumwe ku musore turi kumwe afise impano twovuga yuko irenze sana ari muri babandi bakunda gusubiramwo indirimbo z'abandi ariko mu nyuma bagafata umudiho w'iyo ndirimbo kanaka uko aba yawukunze ariko agaca yandika amajambo yiwe agaca ayagira bien sana agaca kubita mw'iyo melodie ariko turaza kumubaza igituma abikora yapa ariko nta byinshi duca tugenda uko. Pop umeze bien? Meze poa kabisa. Ongereza akaje gato umeze neza? Meze neza ndashima uko bita. Ya urashima. Hari wabaye ko barakurikirana ikiganiro ngaha ni besho bakurikirana Rinox TV. Niteka kubona washitse imbere ya Rinox TV kwa twebwe turagerageza abajene tukabarondera iyo muri kugira munze imbere y'abandi bantu babakurikirana kugira bashoboye kumenya amatara yanyu cyangwa amatalent yanyu agiye atandukanye. Bisigura rero Rinox TV niko tubikora. Abako barakurikirana ikiganiro bashaka kubara munsi wabwira akazina kawe tuce tubandanye. Sasa abantu b'Imana je meze neza ndashima uko biri hama akazina kanje akabavyeyi banyishe ni Samuel Shimira Imana. Gusa nyine nako noza ndakoresha nk'umuhanzi nyene bishitse Imana ibikunze. Bamwe na bamwe banyita Mr G kubera Shimira Imana iryo Shimira Imana barihinduyemo kuntu nza kwisanga nitwa Mr G. Uza kwisanga witwa Mr G. Mr G umva iryo Shimira Imana niryo bwa mbere bahinduyemo Jimmy ntange nza kuvuga ati ako kaje ndagahinyana ukuntu nzoze nitwa G nyene Mr G. Wacha ugahinyanya ucugira G. Arabana ushaka kuvuga ati umutipe none ibintu vy'amaji kwa G tuzihore zijya banwa ariko ntaco bivana ukuntu waba wakireye iryo zina. Tuze rero ku bantu bakora kurikirana ikiganiro nyezina Mr G ninde asanzwe akora ibiki muri entertainment canke nkuko waje kuganira abakunzi ba Rinox TV ukora gute mu bintu bijanye n'impano yawe? Ukuntu impano yanjye ndayikoresha bwa mbere natangwe ndayikoresha mu kwinezeza nyene kuba bize mu mutwe ntashaka kwivuga ibintu byo mu mutwe nyene ata bintu nshaka bimvuga nyene babona umuntu ari mu moji ayumvira ibintu byinshi nyene hari ubona ko utangwa kwiyumvira nzokira gute bimeze gute nzobaho gute wiyumvira keshi na keshi wiyumvira n'abakobwa urabona nje ndi umusore nkuko nyene bisigura ko wagiye mu kugira mbe bize nyene wagiye mu muziki kugira uyumvira abakobwa cyane kugira mbe bize siniyumvira ibintu byinshi basi ntiyumvira ibintu byinshi ariko mu kazi kose bisaba kwiyumvira mu frere nyumva nkunda umuziki cyane kurusha ibindi okay reka rero tuze umaze umwanya imyaka ingana gute mu muziki byatanguye gute nico kintu mbaza abantu benshi bagiye batandukanye. Muziki kuva ibintu ntanguye kubikora nta myaka nishirahera n'amahuri buri ho baheze nta mezi muzo mfise zose zitaragaragara byo bimaze nk'amezi 3 yonyene ndabitanguye kubikora gusa umuziki wona uhereye nkiri umwana
nkiri umwana niho natanguye kuwukunda nakunda n'abantu ntazi. Duhe rero historique ku byo umaze gukora nibihe bimeze gute? Kuvuga ukunje ndabikora mfata indirimbo y'umuntu runaka nakunze numva nyene noshiramwe amajambo yiwanje bikajana hanyuma nyene nange nkashiramwe yiwanje hama nkumva bimeze fresh nange nkavuga ati bamwe bakambira ati iyo ni talent itaronka bose nange nkavuga ati merci nange nkavuga ati umunsi umwe igihe kimwe birashoboka nkazoyikoresha bigakunda. Ofite iyo ntunze ukoresha si abantu bose bakoresha gufata indirimbo yo mu style kanaka wakunze ugacukuramwo ugacufata iyo melodie nyene yo muririmbyi ugashushira kwa amajambo yiwawe kubeye kutofata ukaja muri studio ukavuga ati jewe mfise imestari nanditse niyi nkeneye beat imezeho. Byari kungora sana kuko sinabona kure cyane ku buryo no bikora nyene nabikoze canke wavuze ati reka mbanze nkorere kuri abanzi hama mu nyuma nivyaza mu nyuma nzoce ntangurira gukora amabit yiwanje sohora. Sinzi kimisi zozana nyene usanga biraciye ni nk'aba okay tubwire nabahe bakwenspira b'abaririmbyi ukunda gukorera ko kwiyo mistari yiwawe. Mu Burundi ndakunda Double J ndakunda gukoresha Double J n'abandi nyene benshi nko kuri ndavuga umva gusa nta nyinshi ndakora izo maze gukora nza Double J n'abandi baba bakoranye byavanye n'ukuntu. Okay sangize bakora dukurikirana uzikora gute? Uko ndazikora je numviriza kujya kuntu aririmba hama akajya kajambo aba kujya kuntu nyine atwara ingoma yiwiwe nange niko ndabitwara uretse gusa amajambo mpindura ijambo yiwiwe nange nkashiramo giwanje gusa ariho naho nsanga bihubwiza guhura n'ijambo yiwiwe nkashiramo iryo nyene giwiwe nyene gusa nkaca nongeza kakandi kiwanje. Ni kuvuga wowe ushiramo amajambo yiwawe? Nshiramo amajambo yiwanje. Sivyo bintu nijambe ndavyumvise menyere jewe ari abantu bagira amakava bakagira udukava bagasubiramwo indirimbo z'abandi mugabo bagize kava iyo ndirimbo kanaka kayisubiramwo yose. Ari bisigura rero wewe kubona wafashe iyo target yiwawe ni byiza sana ivyo no gusupportinga n'abandi baririmbyi bari bien mugabo rero n'abantu bawe ko barakubona bakavuga ati umuntu afise impano yo kwandika nkaho we twaca tuvuga ko ari iyo mpano yo kwandika ayo majambo ushira kwiyo melodie y'uwo muntu wundi. Ndakeka urakeka cyane niko biri tuze rero ducishirize ko gatoyi iyo umaze gukora ndamaze gukora imwe ukunda gose nshoboza gose usageza ne kuvuga zitatu nyene y'indundi nyarwanda ni Tanzania cyari guca bibasawa tucishirize ko rero gatoyi imwe muri izo zose kampere kuyo mu Rwanda ndahereza mu Burundi. Wowe urakunda abanyamahanga sana kuyo kudotangura mu Burundi hariho ukuntu nyene burya niyo umukuru bagira bamuvugishe niwe bahereza ko nyene urumva bivuze ngo nkundi izo mu gihugu iwacu niyo campereza. Uraciye ubwenge sana. Okay let's go twagiye. Usaidi ya mama shaka kwideparasa chonyeneye nitije hama nkaza mauja nyitiji pupe ngo nta kintu ndabamariye je honyumva ndagusavye mama ubanya nka bimwe bibi obamvuma mu maso ngo ndikibwana bakanyiti kijuju marira mu maso ndarira nka buruko ngira nta wewe nta dadi onta n'inshuti ngira njengira mutuma yitikenoza o mama nze muhira umbonye woba barukarira o mama nze muhira uniyizire bindi nzobikubwira nshitse. Okay tugende kuri Ncokoza. Kuri Ncokoza let's go. Ntunzi nako navuye ko nzunguruka reka mbaye nje mu Tanzania naho. Oya ofete ni kugira ofete si ibintu birebire ni kugira bako baradukurikirana bumve ko nyezina nyine ibyo bakora basigurira ko ari ivyo vyo buri munsi yo ninjiye mu kabare untuma inshuti zawe
ngo ni nkubabarira ibyo wankoreye ye nuwo byemera yo bari umusazi wewe ibyo wankoreye mu mwaka uheze byarambabaje wewe ibyo wankoreye wallahi jewe byarambabaje mu mwaka uheze nakubwiye ko ngukunda uranyirengagiza imbere y'inshuti zanje nta kintu wankorera cyumuza amarira naritse ubu naho ngo iki burashaka iby'urukundo mbabarira ntungerageze mbabarira ntungerageze mbabarira jesi nkiri wa mwana mbabarira ntungerageze mbabarira ntungerageze mbabarira ntungerageze mbabarira wewe ahubwo ntugira n'isoni nibuka nza gutereta unyirekera ngo nuko ntari camamare ngukunda double jeje ngo jewe ntiwo nkunda urabizi yuko ntishima hoya ariko sinokwita na sister uhava unyimenyereza sha ukahava unyandikira message kubera wewe ibyo nkoreye mu mwaka uheze byarambabaje kubera wewe ibyo nkoreye Yapu manega urarenze sana kabisa. Iyo mistari nizo wanditse wenyene wewe amajambo yiwawe ushira ko beat y'abantu urarenze sana kuhaje sana. Merci. Tuze iyo inspiration mu kwandika iyo uri kurandika amajambo nkayo ufashe urupapuro ugacushira kwa ayo mabiti yabo nk'iyo ncokozo waruririmbye na ziya zindi biza gute? Urabona Jesse mfata urupapuro nafashe urupapuro ndandika nkuko umutwe wagira umeneke habuze gato kabisa. Sinofata ikaramu nandike ngo bikunde. Nukuvuga ndayumviriza urabona kujya ku umuntu ari nkarahekenye njya abanza nyene guhekenya neza hama hakagira igihazimira yumvishe ko byakwiye nyene jewe ndayumviriza nkayikunda nkayishimira nyene hama nkatangura nyene gushiramo ijambo rimwe keshi na keshi nkunda guhera kuri refe niho bica binyorohera refe nayitoye bisigaye birizana. My people bakunzi bari Nox TV murabona uyu mujene afise impano idasanzwe mwumva yuko aya majambo yaririmbye sajya ari muri mucokoza muzi Nchokoza nyuki nchokoza yandika amamoyi wiwe agaca kubita kwijya beat kandi na melodie akaba ari kujya nyene akajambo kuri abo ba star ukunda canke ku bandi bagiye batandukanye niki wosaba? Icyo nosaba cambere ni support ikindi nosaba nuko sinzi yuko cyo bakizira kugira nke kubakavaringa ndabimenya neza ko bigenda bivuze ngo ndacara umwiga kandi bose kwisi turiga nyene ico no basaba nuko igihe cyo nosaba babaririmbyi abo bahanze cyangwa bakora kurikirana ikiganiro barakurikirana ikiganiro nuko umunsi sinzi by'Imana izozana umunsi byashitse bigacamwo bazon supporting nta bindi pe n'ibyishimo novuga ariko basupporting n'ubu nibaza ko bazobikora hama nawe ubikora ubikunze ubandanye unasenga ushira Imana imbere kubera niyo izogushikana handi hantu. Tuze rero target yawe niyo kuzoguma usubiramwo indirimbo z'abandi canke target yawe niyo kuzovuga ati reka mbanze subiramwo izi z'abandi mugabo mu nyuma nzosohore ziwanje personnel n'ama beat wanje n'ama melodie wanje hamwe bumviriza indirimbo ziwawe nyene personnel. Target yawe ngaho muri ibyo bibiri niyihe? Sindabihitamo kuko nyene kuko bibiciyemo nkumva byo kunda nzobikora kabisa uko kubi kutizera ko bitokunda bikunze nzobikora kabisa. Ariko uriyumvira yo nk'ubu haje umuntu nk'ubu arashaka kuza umuntu akavuga ati reka ndakurihire studio indirimbo imwe numvise ufise amajambo meza ugende muri studio uririmbe woca uheba ivyo byo gusubiramwo indirimbo z'abandi cyangwa woca utangura kariyeri yawe? No bireka no heba ibyo bindi
nkagenda gutangura iyo kariyeri. Bisigura rero nta buryo ufise bwo kuja muri studio. Ntiwumva noneho nibyo bakora kuri kiganiro baca babimenye. Intango yamigoye ariko tukwifuriza amahirwe meza. Ejo uzoronka n'abandi bantu usange hari umuntu agufashe mu ntoki cyangwa mu mugongo uragiye gusohora indirimbo ibintu bimeze bien. Tuze rero vision yawe uri mushasha muri uyu muziki kugira mu kandi duce duhereza ikiganiro uri mushasha muri uyu muziki. Vision yiwawe ubona imbere mu majambo wandika niyi tukuyemo ajya ama melodie y'abandi baririmvyi tukuyemo ayo ma melodie ntakora umuziki wanje. Ikibazo en fait ndakubaza ati ufise amajambo yawe ufise uko yandika sivyo ufise uko yandika abavuye mu mutwe wawe mugabo melodie ukoresha n'izabandi muri vision yiwawe entre y'ivyo bibiri ni yahe kuri wewe? Chambere uko nabitanguye kwara kwinezeza nyene. Tuve muri kahise turi muri kazoza. Turi muri kazoza. Vision ya uko uri kurabitegura muri ivyo bibiri. Je uko ndabitegura no bandanya neza kabisa. Ndamutse ndose support ariko. Wo bandanya neza. Cyane. Kai nusi nicaye ndacakora sinzi timisi zozana. Ariko ni watawe ikibazo nakubajije nti reka ndagusubira nakubajije nti ufise amajambo yiwawe wandika irevre ntufata urupapuro mu gaservo yawe irandika najya amajambo yikura mu mutwe ariko uyakoresha mu majambo ukoresheje melodie z'abandi baririmvyi bagiye muri studio bakariha inoti beat zigasohoka. Rero nanje ndakubaza nti muri ivyo bibiri uzobandanya gukurikiza ayo mamelodi y'abandi baririmvyi cyo ufise vision yo kuzokurikiza amajambo wandika cyane ntuze wandika? Vision yiwanje numva nozokurikirana y'ivyo nandika gusa. Iyo mamelodi hogera igihe nkayaheba. Tugushimire sana ni wari watawe ikibazo mugabo bimeze bien sana. Hama akajambo ku bantu bakora kurikirana ikiganiro canke ico wosaba muri rusange ku bantu bose bakora kurikirana ikiganiro kuri Nox TV. Ego icyo nabasaba nuko boshigikira abantu babona bafite talent bakabashigikira kabisa kuko nabo bandi abahanzi badashigikiwe babashigikira kuko biba byabavunye sana byabavunye kwandika kabisa. Mu muryango mbura afise nk'umuntu ushobora mu byumva kumwe mu muziki ushobora kubwira ati jewe vraiment ndabona ko bimeze uko unteze imbere? Wapi? Nta numwe mu bagenzi wapi? Bo abagenzi babarose ngaho bakora kurikirana ikiganiro ndazi ni wagira effort harabo abuzogiha harabo Rinox bakurikirana ikiganiro ndazi bazokiraba ibintu bizogenda bien. Hagira afise abavyeyi bose? Umwe abo muvukana ndabafise bose kabisa. Ni uri mukuru cyaro muherereza? Jewe nje ndi mukuru. Uri mukuru. Tugushimire sana watubwiye byinshi bigiye bitandukanye ariko duheze uku baca bavyitwa gasuni karugi akandi woba waranditse kuri melodie yindi yari yose ariko gatoya ce duheraheza gatoya. Nanditse kuri ko kwikora mu gahogo gusezera kwera ngari wakora dukurikirana ngaho. Bamwe banyita mani crazy ngo sinagukura mu bandi none ni wowe medicine love my love mbwira ikintu ukunda bebe ukuburyo tuzasohoka sishaka bimwe by'amarifti ni love my love hoya sinomera nkayo ndagukunda cafise ubumuntu mbwira ukuntu byumva igihe cyose umpamagaye nzokwitaba just because I want to be with you ubabaye nzoguhumuriza okukunda hari kubwawe my love. Tugushimire sana ikiganiro cyari kimeze bien sana bamenye byinshi bigiye bitandukanye kuri wewe. Bakunzi ba Nox TV nuko biba bimeze n'umusore murumva afise indirimbo yanditse ariko uko akora ni kumwe natangwe ndabibabwira afata indirimbo z'abaririmbyi bagiye bakunzwe bazwi agaca afata melodie zabo agaca ashiramo amajambo yiwe
mugabo melodie ikaba imeze uku, ritme ikaba imeze bien sana. Mwumvise ko ari impano idasanzwe, rero bisaba ko tugumushigikira sana, hama tukubwira ati kuhaje sana. Merci. Tugukenenga muri Nox wasohoye song hamwe abantu bavuga ati wa muntu ariko araza. Yeah.